nyemerera ndakubwire jezi joteme nabibwiye benshi baramemukirayo nguhaye umutima ngubuganze nabuhaye benshi barawujanjagurayo howo monje zuri kulukulu jendu wawe na uruwanje monje zuri kulukulu je nawe nigushika forever forever nigushika forever forever nigushika forever. Yes. Wenge wangira pese ombote kwa tabu munja gara kuwaretse nange bitatu Joel yap good son ibintu bimeze bye sana turi kumwe n'umwana akiri muto ariko ndi muto sindi muto ariko si muto sana nko kumwe benshi mubiza ariko muri Nox TV turagerageza kugira tuzane za mpano zanyu kugira mushore kuzimenya kugira mushore kumenya ibikorwa byabo biba bigiye bitandukanye ushobora kumwitwa gute mukanye sase aratubwira uko yitwa ariko hari bamwe mu munzi ariko hariho nabandi mutamuzi ariko ntangure ndabaramutsa abantu muri ahantu hagiye atandukanye kwisi yose nibaze ko mu mwanya tugira tumarane no mutumire muraza kuryoherwa vyatari sana umeze bien sana. I'm good bro. Bien sana kabisa. Sana. Uraberewe sana. Thanks man. Afu leo wanajanishije byatari. Look, imeze bien. Thanks bro. Urashaka kuramutsa ko radukurikirana kugira duce dutangura neza. Yeah, hello everybody. Amazina ni FRANCK. So ego ndabakunda cyane. Naomba ndamutsa abakunzi ba Nox TV aho bari hose. Yeah, ego. Ubaramutse aho bari hose ni FRANCK FRANCK. Kaje gute? Ni nka kujya kwa El Shaddai. Yeah. So bisobanura Jezi mu Kigiriki. Yeah. FRANCK ni ufise impano idasanzwe. Indirimbo ya mbere narayumvise ndavuga ati good uyu muntu afise talent irenze n'abandi bagiye batandukanye bakuze barazi ko ufise taha sasa rero nka Nox TV twebwe ugwaruka rw'u Burundi kuko nimwe kazoza kejo nimwe Burundi bwejo rero kuza kubavugisha riba riteka kuri twebwe no kubandi baba bakeneye kubamenya kugira ejo hazoza bamenya ati ibintu bifuresh sana. Frank, talent yawe uracari muto yatanguye ryari sasa rero ibyo kenshi namanda bibaza abantu watanguye ryari nijyari wumvise ufise impano yo kuririmba bro ngaho bica bincanga donc jewe igihe namenye ko nari mfise ingabire natanguriye muri church muri Sunday school muri Sunday school muri church no natanguriye hari muri 2010 yango mino bya 2016 17 nkuko mugabo umva 2016 nkuko mugabo muri Sunday school muri church mugabo igihe cyose iyo nariko ndaririmba abara baregra kuri jewe barumva yuko hari ikintu mfise ntekeye bo bacabona umengo je nomva muri Sunday school bakanshira mu bakuze kugira ngo ntangure kuzandika ibintu bikomeye ko barabona yuko muri eglise ejo haza nshobora kubanda umuntu nanje nshobora kubikora neza ndabifashijwe na Kristo. So hama no banabimenye nkiri muri Sunday school mugabo mu nyuma uko nagenda duga nibaza naranyarutse kuduga parapora abandi twari turi kumwe kuri level imwe kandi naciye ndabiha umwete ndabiha umwanya time yanje yose ndayihavye ku buryo mvuye school atakindi nashikiramo. Ego school atakindi nashikiramwo. Sasa Frank tarawe uratubwiye uko yatanguye uratubwiye n'ukuntu vyaje hajya bivuze iki umuririmbyi gutangurira muri Sunday school? Gutangura muri Sunday school d'abord birafise avantage nini cyane kubera ko Sunday school
ugira foundation ikomeye, ugira fondation ikomeye y'ijambo ry'Imana. Ugira fondation y'ijambo ry'Imana kuko muri Sunday school barigisha kandi umwana ni umuntu wa mbere akapta kubera ko tujya tunagenda arumva tugenda turamukuriramo. Rero ivyo ndimwo ndibaza mfise umushinge bakwiye ku ijambo ry'Imana. Rero hariyo avantage nini yo gutangura muri Sunday school kubera ko si ibintu ukora gusa, baba babanje kubikwigisha mu majambo, mu mashusho, mu bintu bitandukanye byotuma ushobora gutahura ivyo urimo. Warashoboye kuja muri Sunday school nkuko bitubwiye, n'ubu usanzwe uririmba icerekeye worship tukize ko gatoyi, ariko mu mwaduce tuza rero kuri Frank Nyezina n'ibikorwa vyawe bwite vya gospel music. Frank ufise abagenzi bawe mwakuranye muri worship. Frank atangwe kuja muri worship kuri we nikihe kintu yoba yarungutse kinini bivanye kuri worship? So muri worship narungutse cyane bikomeye cyane kubera ko d'abord nagiye ndamenyana n'abantu benshi bakora uwo mwuga nyene kandi byaca bituma bimpa avantage nini yo gutravaya no kugerageza gukora kandi akora donc naca ndonka ama connection yavyo. Hama muri worship avantage nini naronse, so naratahuye nyene guhimbaza Imana icarico kuko je sindirimba profane, ndirimbira Kristo. Naratahuye guhimbaza Imana icarico, candabigira umwuga kuko nasanze yuko inyuma y'ubu buzima hariyo ubundi buzima kandi inyuma y'ubwo buzima tuzoba tuba muri worship gusa. Hari akantu ucishije ngo ncabigira umwuga. Aho ushatse kuvuga ko tuze muri Kristo ata bintu by'imyuga bibaho cyane, niko wowe bitahura? Oya, je ukuntu ndabitahura, Imana yaduhaye insabagire ubutandukanye. Hari abantu bashoboye gukubura muri eglise, abantu bashoboye gukoropa, guprotokora. Ubwo rero ndibaza talent muri eglise si zimwe. Rero iyo ikintu wamaze kugikunda uca ukigira icawe nyene. Ikintu wahaye umwanya wose wihaye nico no kwita umwuga. Ngono bivuga. Frank, tuze rero kuri Frank Nyezina. Frank, buya kuja muri career solo ntibiba vyoroshe na gato. Sasa kuri Frank byarakoroheye gutangura career solo? Wana vyari bigoye sana man, sana kubera ko hariho team nahora ndirimbamo ntiyashobora kunyemerera kwikorana. Ubwanje vyasabwanye mbari kuzosora indirimbo nzorindire kugira ngo babanze basohore, kugira ngo tubanze dukore. Mugabo urumva nyene gutangura uko wawe uri wenyene icambere bisaba kurinda. Bisaba kurinda kandi n'abagenzi bari proche yawe, ukagira abantu na babiri canke batatu bashobora kugutera intege ukumva kushigikiwe. Rero je vyari bingoye gukora ko abanshigikiwe amengo bari bakeko bari kunshigikira, twari turi kumwe mu iyo team. Nabo bateza bavuga ati umvira uburongozi wewe reka kwikora reka dukore gutya. Urumva nyene vyarangoye mugabo narabishobojwe nyene, ndabishobojwemo na Kristo kabisa. Da ubishobojemo na Kristo. Hambavu yuko banavuga yuko Frank agitangura career solo, abana abakobwa mu worship benshi barahaso no kumukurikira, aho nasanga no kenshi usanga ufise abagenzi benshi b'abakobwa. Bibaza bari kubera iki Frank? Oya, burya je abagenzi benshi b'abakobwa amatwa nsumira ko sinavuze ko ari kuba byibaza. Sivyo mugabo. Oya sabakobwa msa abagenzi bose, afise abagenzi b'aba mama ba papa, abagenzi muri urwo runganwe rwose n'abana benshi muri abo n'abahungu. Okay, tuze rero Frank, mu muryango wawe barashoboye gutahura kubera kuririmba hari igihe mu muryango benshi batabitahura, ariko mu muryango wawe kwanza bumvukana canke yaba n'amavyeyi, ariko na pole sana kubera uheruka no kubura n'umuvyeyi ntitwona vyibagira, ariko bavyakira gute babonye utanguye kwinjira cane mu byo kuririmba guhimbaza? So muhira bavyakira neza cyane, ahubwo neza gusumba kubera ko Jemera araririmba yasengera muri eglise. Yeah. Kandi rero baba mere bacu, bazamera bacu ndakunda mama bakijijwe kwe.
mere kuri eglise wawe donc muri muhira nta mwasengera muri eglise imwe n'ubundi donc rero kuri eglise kuba mere wewe ashikiriwe gushima Imana muri eglise akumva yoja gushima Imana agati je uzi wese ko ngaburira arari wanje twese tugenda gushima Imana donc mubo tuvukana harimo aba evangeliste aba musiciens abaririmbyi rero cha wibaza twese dimanche kuri eglise kwa mere uriko uravyumva yateguye gushima Imana yasavye umwanya rero acahagarara imbere avuga ati umviriza abana banje mwese muze ngaha mama hakubita umwe aje kucuma undi agira uti James ngabire zitandukanye so rero urumva kumva yuko ndiko ndaje imbere cyane muri ivyo bintu byateguzwa kumunezera uko nawe yarabikunda yarabikunda sana kandi n'ubu ewa indirimbo ntaraheza kuyisohora abayizi yose umufano wanje akomeye sana indirimbo utaraheza kuyisohora mama wawe yizi yose nkuko nawenye mwatoranye ingabire yiwe hajye bavuga ngo umwana ingabire biva ku muvyeyi indirimbo zibiri Frank ariko imwe niyo tuzi yasohotse nka audio ariko iyindi iri mu gusohoka ariko tuze kwiyo kwanza wakoze iramaze igihe ariko tuyice ko gatoyi kugira uyisohore byarakoroheye hajye uburyo buba bugoye udafise management nabonye hari umuntu muri kumwe mu kanya ndaza kumuhamagara aze ngaho byaroroshe Frank so just navuga yuko ahubwo reka nshimire mu producteur yayikoze bamwita SBM on the beat niwe yayikoze donc kubera ko n'umuji wo mwisite no vyitwa ko ari we yanamfashije cyane ahubwo kumva yuko nobandanya gukora kubera ko icambere iyo audio ntiyanzimvye cyane gose kandi ikindi naco maranje yari ifu mu matrance umesha rero kweri agaporo 10 nagenda muha make donc gushikara kwira gushikara kwira kandi twarakora beat tugakora nkamuha make tugashiramwe amajwi akayimixa mugabo cyo nshimira Imana indirimbo yagiye guhira kweri ndayahejeje mugabo uko kuntu yanyitangiye ariko yarumvise nyene ngabire muri javuga ati man akene gushigikirwa we kintu ndakwemereye sindakugoye ngo yazanire rimwe ngo canke ngo bice bibiri we make kuzozuraronkuzana yaramfashije atari kandi umve nyuma y'iyo ndirimbo nagiye ndumva yuko nyene nibivanye n'ivyo abantu benshi bambwiye yuko no bandanya nkakora SBM hari kweri big up sana yarambereye kweri yaranyeretse inzira kweri yego rero urumva ntivyangoye cyane kubera ko urumva akantu ka 5 mu misi ka 10 ntivyangoye cyane kweri na kimi mu matranche amahera arahera indirimbo yasohotse mu matranche y'ubumese indirimbo na deni indirimbo irimwo ubutumwa narashaka kuyumviriza irimwo amajambo amwe y'inkora mutima iyo ndirimbo yaje gute inspiration yaje gute washatse guhiki iki mu bantu bagiye batandukanye bivaye n'amajambo wakoresheje iyo ndirimbo donc nashatse kuvuga yuko hajya titre yitwa gute iyo ndirimbo waravuze biraba cyase kuvuga yuko kenshi abantu mu buzima razihonda kudupromising ibintu bitandukanye mugabo nyine nashatse kuvuga yuko Kristo avuze abayugaye nta usubiza nta wugurura kandi yategetse birakomera rero nashatse kuvuga yuko umuntu ari mu ruhande rwa Kristo Bible itubwira ngo wowe tugwanya ninde turi mu ruhande rw'Imana so it means yuko nariko ngerageza kubwira abantu yuko umuntu ashigikiwe na Kristo ategerezwa kunesha ategerezwa gushika kure yego indirimbo igira kabiri ntirasohoka nkuko bitumenyesha ariko abari ko haje sana nibaza yuko iyo ndirimbo niyasohoka tuzoswa dukora n'ikindi kiganiro c'indirimbo twamaze kumva amajambo arimwo nibirimwe ariko iyo ndirimbo ya kabiri kugirize reka tuyize ko naho itarasohoka ariko tuzoronka umwanya ukwiye wo kuyizako yagiye hanze ariko iyo ndirimbo ya kabiri nuwo nyene yayigufashije canke byagenze gute so iyo ya kabiri yakozwe uwitwa Joko on the track akora muri Young Studio niwe yayikoze yego niwe yayifashije kabisa Frank utubwiye ibintu byinshi afro bana tubwira yuko Frank 2024 ngo ari mu nyisho ufise abamanagere benshi abo mu ngana bakuze mugabo uri kurabura muwo uhitamwo kugira mbere manager uri kubera wabaye benshi uri kurabura muwo uhitamwo ariko nabonye bo muri kumwe ndavuga ati uyu sasa ngira numwe yambwira yahisemo
Sasa rero manager nawe mutamubona abakunzi ba Rinox TV. Sasa rero uyu Frank hari umutipe bari kumwe ngira n'umuvakansi sinzi aza kubitubwira. Manager dufashe gatebe hajya kidogo. Manager 2024 niyo manager wa FRANCK kabisa. Afu rero mukunda n'amakepi mwese. Ruki atari ngo turasama ni mumpere gatoya. Manager umeze neza? Ego kwenda shima. Cyane egereza gatoya umeze bien. Ego Afu rero muri pose mwese Frank ari pose na wewe ibintu nibiki ni byiza. Abibaza kuri pose bica bimera gute? Happy kweri gusa ni byiza by'Imana bituma tuba dutekanye dutekereje dutekereje. Afu sasa banza uramutse kwanza bari ko baradukurikirana. Ndabaramukije bari ko baradukurikirana muri Inox TV. Hama Jenny twaye Diffreri abandi n'umuntu ari hafi ya Frank cyane. Umuntu ari hafi nico bituma ndaguhamagaye ati kugira bakubone byarigeze humbwira ati na bitatu rero ndafise umutipe afise note mugabo sasa mugabo umubonye ntiwo byibaza ati mugabo uzomubona tu sasa rero ndakubonye. Bivuze iki kubibaza kuri manager wa Frank? Abantu bibaza yuko ndi manager wa Frank bya serie ndi manager wiwe gusa sindi manager wiwe ngo ndamufashe ibintu byinshi. Ibintu bimwe ndamufasha amayide umva ingize ide nawe akagira yindi turashira hamwe igereza gato urumva afse ide nanje nkagira yindi ide turashira ubumwe hamwe. Ubumwe bw'iwanje na Frank ntubucuti burenze ntitwahuye ngo tuzinanye, ntitwahuye kuri iby'imiziki, twahuye mu bindi, twahuye mu mana. Hama ambwira ide yiwe ndambwira ati je nanje kweri ntushobora gushiramwo ukuboko uburyo nshoboye uko nshoboye. Afuro no manager bafise ubwenge ukuntu bafise ukuntu bavuga ijambo nyene ukumva ati wow uyu ni manager. Ariko tugushimire sana. Ariko namba wibuka umunsi wa mbere muhura na Frank hari ryari byari bimeze gute mwico kirero umunsi Frank uvuga ati uri Frank umunsi wa mbere? Umunsi wa mbere duhura na Frank cyambere mbere tubana mu isite urumva twarahuye hama turamenyana wabyaye ndi muhura mu kazi urumva dukora twese kwa Siyoni hama turamenyana kwa twakora hafi na hafi hama tumaze kumenyana mu nyuma twunga ubumwe kuko tubana no hafi. Hari umuntu mushobora guhura mu buzima ugasanga ibintu byose muhura nabyo ubuzima bwose uzuracamwo usanga mama muhura hamwe rimwe na rimwe muri bijyanye mwaba muhura. Hama nyene turaja tumva duhura no muri eglise dusengeramwo tukaza turajana. Hama ide arambwira ati je kweri ndazi kuririmba. Ndambwira ati c'est bon je nanje ndumva yuko ivyo bintu utoreka kubitesha agaciro ahubwo tubikorereko. Niwe yabikubwiye canke warabonye impano yiwe? Impano yiwe nayibonye. Hama ndamubwira ati kube gitobitera tutobishiramo inguvu nka manager Frank mumpere gatoya je jambo wambwiye naribonye kabisa sinenzi honi manager urabona ndamuteye surprise ngaho imbere ya kamera kumbe ubimwambwira niyo ni manager afu wambaye nike p manager sano na Ruki Frank afu sa ahubwo twari dukwiye kuguza sinzi ko bibona Frank bivuze iki kubona wicaranye na manager ni 2024 hajya ngo tubwiza tuja mu bundi kugira mukanya duce turangiza. Ariko haro nakantu uza kutugira na manager ari ngaho na manager kugira ibintu bimere bien manager ndimbo tugomba dusore vuba arayizi sana kuko yagumye atanga ivyumviro cyane mu majambo no mu biki naho nonto ririmba ubwo si wakwandikira Frank gusa nyene je ndandika
akumviriza amajambo agaca kosore mugabo nije mba natanguye kabisa nenze muri gospel ko ashobora kuba manager je nenze muri gospel ko manager abari Yesu Kristo gusa canke Imana kumbe hariho n'aba manager b'abantu Imana icako yeah okay Frank akajambo kamwe kuba baradukurikirana ucuma umpera manager gatoyi nawe nyagira ico aterere kwa muri gospel niga kuzosanga muri gospel dusanga abana bakiri bato abantu mvuze abana siko ngo mu buto mu kuririmba mugo usanga bafise aba manager babafasha muri gospel vraiment uzobibona gake ariko ushoboye kuba ufise umu manager naho abari muto mugaka guhamayida bari bien so je ikintu novuga numva nobwira abantu so icambere ndashimira manager wanje sana ko man aramba hafi sana kuko muri life sanzwe mu bintu byose tuma turi kumwe tuma tuvugana naho ntovuga ngo ni ku makashi gusa no mu buzima busanzwe ni manager kabisa my brother hama ico nobwira abandi bajene bafise ingabire cyane abandi bajene bafise ingabire hari abantu benshi bicaritse ingabire mugabo akantu kagoye ni akantu ko vuga ati gutangura kumva ati notangura gute vyogenda gute kurinda kurinda barinde man barinde sana kubera ko hari gihe uja no kuri mbuga ta saa 8 y'ijoro saa 8 y'ijoro saa 7 mugabo kubera ko ubuzi ibyo urimo the first twebwe nk'abantu baririmbira Imana turabizi yuko impembo zacu ntiziri no ngaha gusa tuzohembwa ubugingo budashira so it means yuko ngomba gutera intege abantu bafite ingabire bicaretse ingabire abajene nkatwe ko bahaguruka kabisa bahaguruke bakore kweri bahaguruke bakore vraiment bakura amaboko mu mpuzu niko bavuga mu kirundi bakura amaboko mu mpuzu bahaguruke bakore naho ubundi apa yo kuvuga aba manager bande uri mu ruhande rw'Imana ntawo kugwanya kandi wisanga wageze kure yakenewe no kubisengera nivyo manager tugushimire sana naho tuguteye surprise tubabari twe niko tubikora nta kibazo ariko tugushimire sana ariko akajambo kamwe ku bantu bashobora kubona ko abagenzi babo bafise tara mugabo akavuga ati je uyu muntu reka ndamu managing ico no bivuga ko nuko umaze kugira umugenzi wawe ubona afise ikintu impano muri we ubukwiye kumushigikira ubukwiye nawe utafise uburyo urashobora kumubwira ijambo rikamuhindura ubuzima rigatuma ashobora kwiyumvira ku ikintu afise muri we nuko niyo message numva no babwira kuko je Frank n'ivyansavye ibintu binini cyane kugira ndamuconvince aje mu byo kuririmba nabonye impano yiwamba ndamubwira ati urakwiye gushiramo ikintu muri ico kintu ufise akantu ngira mpereze ko rero sasa turi mu ndwi sasa rero Frank kenshi no mu baking cyangwa ahantu usanga abakobwa ngo ari benshi ari umuyoro turi mu kwezi kwa Severant manager ni kumurabira hafi mu kwezi ikibazo rero bagira abo bantu bavyimvira mu kwezi turi mu kwezi ko gukora turi mu kwezi wo gukora cyane araciye ubwenge manager asante sana ndagushimire sana ndabashimire sana Frank ako kantu mvuze iyi song ya kabiri iratandukanye n'ivyo bintu cyane murimbira karosho na manager kurimba aragerageza yemerera ndakubwire jezi joteme nabibwiye benshi baramemukirayo nguhaye umutima ngubuganze nawuhaye benshi barawujanjagura Howo manje uri kolo jendu wawe na uruwanje manje uri kolo je nawe nigushika forever ari Severant umvise ako niko nari nkeneye nico tubaje mwibura no muce mugira ko asante sana ndabashimire sana nongera nshimira bako baradukurikirana muri rusange impande zose zigiye zitandukanye ni gospel music niko tubikora Linux kugira tushobore kugira
intambwe muri muziki wa gospel naho bavuga ko gospel ubu atari cyane tavuzo sana batayishigikira ariko turi kumwe na Frank. Sasa rero mubande mugira ama commentaire ama like ama share muje kuri YouTube yiwe wandike ya kuri YouTube andika FRANCK IG FRANCK hose ni FRANCK ya na Facebook hose hama ibintu ucubona ibintu bimeze bien sana. Asante sana. Kuri kamera twari kumwe n'umusaza Alan Ale yap nanje yari bitatu gwagwane.